dawe wa twese uri mu ijuru, wowe uri Imana se w'umucunguzi wacu Yesu Kristo, urakaninaza cyane mu buzima bwacu kubw'iyingabirano y'ubuzima dufise. Turi mukama mwizamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 z'umuhingamo. Turagukengurukiye ko waturinze kuvana ubugica gushika uyu mwanya. Ndasabye ngo amaraso menda Yesu Kristo twese twebwe ubwoko bwawe, kugira ngo iyi mfunguro y'umutima ndetse nakomeza umubiri n'umushaha tugiye kuronka ibe imfungurwa idasanzwe, imfungurwa ihorosha imyami yose y'umwasi yarekera rumba mu buzima bwacu. Amaraso ya Kristo natweza dutandukanye n'ibisokuru bibi, uduhe kwisobanukirwa, uduhe umugisha, uduhe umunezero, uduhe ubwiza, uduhe ubwizigirwa, uduhe ubutunzi, uduhe ubutungane, uturenganure kandi uturinde kononekara. Mu izina rya Yesu Kristo duhore twererwa mu buzima bwa buri munsi. Amen. Mukama ntutwiregagize no mu kanwa na gatoya. Mukama ntuduterane no mu kanwa na gatoya. Duhe mutima wa mweranda, kugira ngo uko ijambo ryawe rivuga aba ariko tuba, icyo ushaka aba aricyo dushaka, icyo wanga aba aricyo twanga. Duhe mutima wa mweranda asa n'umucyo yirukane umwijima. Duhe mutima wa mweranda asa n'umunezero yirukane umubabaro. Duhe mutima wa mweranda aduhe kwisobanukirwa dutandukanye nta kavuyo, tumenye agaciro kacu, tumenye n'icyo dukwiriye gukora kugira ngo iyi si tuyiryoshe, kanatsinda muri twebwe iyo Kristo turimwo haboneka ubutunzi isi ikeneye, kugira ngo Imana irushirizeho kuninahaza ku isi no mu ijuru. Mutima w'Imana kazi, mutima w'ubwenge kazi, ndakuragije iri shengero ry'Imana aho riri ku mpande zine z'isi. Ndakuragije aya mazina yose ari kuri iki gicaniro cyo muri uyu muvukano wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima. Ubwenge bwacu bwigarurire, gushaka kwacu kwigarurire, ukurondera kwacu kwigarurire, imbaraga zacu zigarurire. Mana mutima mweranda uduhe umunezero, umubabaro ugende, uduhe ubuzima, urupfu n'uruboyi rwabyo tubikurwe ko mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uri umwami wanje, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane gose. Nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane gose. Ndagukunda cyane kama Yesu Kristo, uri yeza nkunda. Kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane gose. Nuko tugire Kristo bakundwa mukama mwese bane barudasumbwa, mwebwe bane banyene ijuru n'isi, mwe wese mu cyubahiro ciwe, mwe wese ahari tugire Kristo. Ndabizi ko muri ku mpande zine z'isi, mu buseruko bw'isi murahari, mu manuko bw'isi murahari, mu burengero, mu buraruko hose murahari. Ndabipfurije umugisha w'Imana kuri uyu muhingamo, kandi wewe wese uriko wumviriza iyi nyigisho ndagusabiye ukuramba no kuroranirwa, ningira umugisha ukabishira mu ngiro. Twese Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nuko rero dutanguye inyigisho novuga ngo nishasha muri umwaka wa 2026, ivuga ku rugo mu mugambi w'Imana. Urugo mu mugambi w'Imana, agaciro k'umuntu. Ubundi urugo mu mugambi w'Imana nicyo kimwe n'agaciro k'umuntu, ubudahangarwa bw'umuntu. Urugo mu mugambi w'Imana. Mu nkundire tuzamukire muri iri jambo ry'Imana cyangwa icyanditswe ceranda, bivanye nuko bivuga, cyangwa icyanditswe cera kiri mu gitabo cy'Amamuko mu kigabane cya 2 dore ku murongo wa 4b. Amajambo atsirize gose, yirabura gose, avuga ngo ukuntu abantu batanguye kuba kwisi. Igihe umukama Imana yagira ijuru n'isi, nta giti na kimwe cyo mu ndimo cyari ku isi, kandi nta cyatsi na kimwe cyari bwamere mu ndimo
kuko umukama Imana atari bwarekure imvura ngo igwe ku isi, kandi nta muntu yariho ngo arime isi, ariko imbizi yaradodobiza ikavomera isi yose. Umukama Imana araheza ahingura umuntu mu ivu akuye mu gitaka, hanyuma ahuhira mu mazuru yiwe imwe mu z'ubuzima, nyamuntu acaba muzima. Umukama Imana atera umurima muri Hedeni mu buseruko, araheza hashira umuntu yari yahinguye. Umukama Imana arameza ku isi ubwoko bwose bw'ibiti biryoheye ijisho kandi bifise ibyamwa biryoshe. Hagati mu murima naho hari igiti cy'ubuzima n'igiti kimenyesha iciza n'ikibi. Uruzi rwava muri Hedeni rukavomera nyamurima, rugafatira ngaho rukagaburamwo amashami 4. Izina ry'ugwa mbere ni Pishoni, nigo rukikuza intara ya Havira ahari inzahabu, na inzahabu y'iyo ntara ni nziza. Niho hari kandi ibedolayi, niho hari kandi ibedolayi n'ibuye ry'ishohamu. Izina ry'uruzi rwa kabiri ni Gihoni, nigo rukikuza intara ya Kushi. Izina ry'uruzi rwa gatatu ni Tigiri, rutembera mu buseruko bwa Ashuri. Uruzi rwa kane nago ni Eufrate. Umukama Imana araheza ajana umuntu amugerera mu murima w'Edeni ngo awurime kandi awuzigame. Umukama Imana ahitegeko umuntu ati, urashobora kurya ibyamwa by'igiti cyose kiri muri uyu murima, ariko igiti kimenyesha iciza n'ikibi ntuze ukijyeko namba. Umunsi waramutse ukiriyeko uzopfa nta kabuza. Umukama Imana avuga ati, si byiza ko umuntu, murumva ko itegeko ryahawe umuntu, itegeko ryahawe umuntu, itegeko ryahawe Adamu Eva atarabumbwabumbwa. Adamu yarahinguwe mu ivu, mu byondo. Eva yarahinguwe mu igufa, mu mugabo. Mugabo Imana yatanze itegeko, Imana yasizeho byose umugore ataratse, akanagomba mukumve. Umukama Imana avuga ati, si byiza ko umuntu aguma ari wenyine, ngira ndamugirire umufasha bakwiranye. Umukama Imana ahingura mu ivu ibikoko byose byo mu ishyamba n'inyoni zose zo mu kirere, abizanira Adamu ngo arabe uko yobyita, kugira ngo ikinyabuzima cyose kigira izina gihawe n'umuntu. Adamu rero, mwumva ubwo budahangarwa, Adamu rero yita amazina ibitungwa byose, inyoni zo mu kirere n'ibikoko byo mu ishyamba, ariko wewe nta mufasha bakwiranye yasanzemo. Bisigura ngo Imana yarakiriye Adamu, imushira imbere ibintu byose Imana yaremye mu cyubahiro cyane. Imana yakira ibintu byose, ibishira imbere ya Adamu byose, kandi Adamu yarafite ubwenge bwo kubyita amazina. Imana ntirefize, Imana ntitosore, Imana ntibona gatose, ikabya gisebto konyene. Umwana w'umuntu mukwiye kumenya agaciro kiwe. Mwumva ubwo budahangarwa Adamu yarafise n'imbere yuko Eva ahingurwa. Bisigura ngo mu nyamaswa, iyo Adamu aza kubona agakwavu kamubereye sympatique, akavuga ataka turagumana ndakigumya ko. Muramaze kubona niyo uri kuratanga ibintu, utanga impunzu, uravuga ataka ndakagumya. Yabwise amazina, akabita amazina ati genda wewe uriki. Mugabo ngo ntiyabonamwo umufasha. Bisigura ngo ntiyabonamwo icyotuma izo nyamaswa zose ntiyazibonamwo icyotuma Adamu agira akanyamuneza. Birumvikana ko umugore aza guhinduka akanyamuneza ku mugabo. Umukama Imana atera Adamu itiro ryinshi, nawe arasinzira ari akaburungu. Umukama Imana atera Adamu itiro ryinshi, nawe arasinzira. Akura igufa rimwe mu rubavu rwiwe, ateranya umubiri aho rwavuye. Umukama Imana ahingura iryo gufa yakuye muri Adamu,
arigiramwo umugore amuzanira Adamu. Adamu rero arikamaza ati ubuho rero ni igufa ry'amagufa yanje n'umubiri w'umubiri wanje, kubera ico azokwitwa umugore kuko yavuye mu mugabo. Nico gituma umugabo azoheba se na nyina akunga ubumwe n'umugore wiwe akaba umubiri we, bakaba umubiri umwe. Murumva ko Adamu ibyo yakoreye mu mubiri byagize agaciro. Adamu ibyo yakoreye mu itiro kuko Imana yamuteje itiro. Mwibuke ko mu itiro hari igihe mubona sene y'ibintu biriko biraba. Burya Imana iba yabigusize imbere ari impamvu. Iko Yobu 33 avuga. Adamu mu isi bitagaragara yaza akora ibitangaza, avuga ibitangaza. Havuga ngo iri ni igufa ry'amagufa yanje. Yabimenye guse ko bamukuye mu rubavu, ko bamukuye mu igufa. Cyo gituma indoto nimukuye kuzikinataka. Mugihe turyamya ku bisegure byacu, Imana iraza ikugura amatwi yacu ikasha mu byango mwabe. Adamu umugore yamuremeye mu itiro. Imana yaramusinzirije, Adamu araremera umugore mu itiro rye. Aramuhingura araza. Arabyatura bukeye aramubona. Kuko iyo turi mu itiro tuba turiko dukoreshwa n'umwuka w'Imana. Kandi narababwiye ko umuntu agizwe n'ibice bitatu. Hariho Anita w'imwemu w'ubwenge, uwari karavuga. Hakaba Anita w'umubiri, uwari karavuga. Ariko murumva ko ari coordonné. Hakabaho rero Anita dapfa w'ubugingo, w'umusha. Uwo nawe aba mu nzu yitwa amaraso. Niyo mpamvu hari ibintu bizanana mu maraso, bikomoka mu maraso. Ya maraso twana data na mama bahana. Niki gitabo ciki cy'ubwitonzi kivuga ko Salomo yavutse. Bizana ingumu, bikazana ibyondo, bikazana ibivumvuri, bikazana bigatuma nagira iterambere. Kuko Anita w'ubugingo ahora mu ntambara kuko ntapfa. Ariho ntiyemera gutsindwa. Iyo yemeye gutsindwa nakamona. Bamuko ari babiri, umugabo n'umugore wiwe, bari gusa ariko nta soni byabatera. Bari gusa ariko nta soni byabatera. Ndaje tuganire ku rugo mu mugambi w'Imana. Urugo rwahereye muri Edeni. Mwumva hari abana bahari, hari abahungu bahari, hari abakobwa bahari. Ariko aba bana iyo amaze kubaho umugabo, habwirizwa kubaho itegeko ry'Imana, habwirizwa kubaho umunezero w'umugabo. N'ibintu bitatu nibyo bigize urugo: ni umugabo, ni itegeko ry'Imana, ni umunezero w'umugabo inavu. Bisigaye byitwa inshingano. Iyo hari umugabo hakaba atategeko ry'Imana rihari, hakabaho n'umugore, ubwo si urugo rwizewe n'Imana. Iyo hari umugabo hakabaho itegeko ry'Imana, hakabaho n'umugore uko ameze kose, ubwo ni urugo. Iyo ryumviwe rya tegeko ry'Imana, ubwo ni ubutsinzi bw'urugo. Iyo ni Edeni, uwo ni umunezero. Urugo mu mugambi w'Imana. Urugo mu mugambi w'Imana si kibanza. Kuko ubugingo mwubatse zubakiwe indani muri mwebwe gusumba izo mwubakiye inyuma. Niyo mpamvu umugabo agenda inyuma y'igihugu, umugore agasigara aratunganya urugo. Umubiri wiwe ukabimenya, ubwenge bwe ukabimenya, n'umushaho ukabimenya, n'abana bakabimenya ko papa hari. One day he'll come back. Azogaruka. Niyo mpamvu n'umupfakazi Bibiliya ivuga ngo Imana n'umurengezi we. Kubera hari itegeko ry'Imana, urugo rwarabaye. Nico cyabaye mu wambi wa kabiri mu kigabane cya 4 kuri Elisa n'umupfakazi. Urya mupfakazi yamenya aho yitwara kuri Elisa. Havuga ati umugabo wanje yubaha Imana, yasize amadeni none bagira abanyagutwara. Izina ryiwe rizibagirana kuko nibaja kuba baje babandi nibazorondoka. So Elisa aramubaza ati ofisiki icyo yari afise cyari muri cya kibanza, hahandi ngo yarafise utuvuta duke, kandi amavuta ni ingeso nziza n'imico myiza. Niyo mpamvu iyo tuvuga umugore w'umuntu
umugore w'umuntu kugira ngo mushobore kubana neza. Uravuga uti mwisi bitagaragara n'umwana wa data dawa twese ujyagiye mu juru. Ibyo nibyo jambo umugore akoresha, n'ibyo umugabo akoresha, n'ibyo umubyeyi akoresha, n'ibyo umwana akoresha. Ariko kandi mwisi bigaragara n'umuhesha w'umugisha, n'ubuzana umunezero, n'uguha icyo udafise, n'ugushoboza icyo udashoboye, n'umufasha. Iyo umaze gusobanukirwa ko urugo rugizwe n'umugabo n'umufasha wiwe, umugabo akaba azi ko ari itegeko ry'Imana, umugore akaba azi ko ari indinganizo y'Imana ivuga ngo ufasha, muba mwihereje kandi muba muhiriwe. Mugabo iyo umugabo ahirahiriye akavuga ati ndari kubw'ubushobozi bwanjye akirukana itegeko ry'Imana, umugore akaza ati buriya gani womenya si kugufasha gusa ahubwo nawe urabwirizwa ko icyo bita kugara, kubingara. Edeni bayagiye, urugo ntiruba rukirwa mu mugambi w'Imana. Uru rugo mu mugambi w'Imana rwatanguye kononekara muri Edeni. Burya rwatanguye kurondoka rwamaze kononekara ruri hankonfure n'Imana, ko barondokeye nyuma ya Edeni. Ubundi ngo Imana yarabagendera, mugabo ikosa ridasanzwe Adamu yakoze nuko yirengagije ko Imana yamuhaye itegeko. Yambwiye ati nguhaye byose, icyo mubujije niki? Nurya ku giti kimenyesha icyiza niki. Nukuvuga amahitamo yawe nuyafata utabanje guhamagara Uwiteka, amahitamo yawe nuyarekura utabanje kwambaza Imana kubaza itegeko ry'Imana, izowe kunanije. Adamu buraca kabiri yigira muri ya mirimo Imana yamuha, umugore aramusiga kumbure yibereye ngaho. Umugore aciweza ati mbega imbere y'uko nzi Adamu yarabayeho gute, byari bimeze gute? Inzoka ati ntabwo cakiye, ati waruzi kurya mugabo ari kigugu burya Imana ibahenda, ati kijya giti yababujije, mbega ngo yaravuze ngo nimuzokijye, nto yavuze ngo tuzoga ivyamwe byose icyo tuciceceke, timuzoca mumenyere nukije. Icyo gitekerezo kije kurenga inshingano cyangwa isezerano Imana yunga yadutegetse kugira ngo twungane ubumwe nayo, ni mwisho kirakumara amaza kiragutetereza. Umugore arabyumva agenda bitera mu mugabo. Umugore kwa byumva biragaragaza intege nke z'urugo, mugako umugabo abishira mu ngiro biragaragaza ubugome bw'urugo. Kuko umugabo iyo yibuka ko Imana yamuhaye itegeko akabwira umugore ati yamara nakubwiye hari Imana ivuga kandi ku mugoro biraza kuzanira tuyibaze ko ariko bimeze. Inzoka niyo yari guhana, Adamu na Eva ntibari guhana. Mugako kuko umugabo yiyobagije iby'Imana yigeze kumubwira Eva ataraza, haje ikindi kintu gishasha gipika giteye kimwinjiramo ateye gikora uko nyene. Ni kibazo, harimo gutandukana n'Imana, harimo kubona ubwambure, harimo kugira igisuzuguriro. Abantu benshi bakunda kwibaza bati niki Adamu yari gukora kugira ngo urugo rwabo rugume muri Edeni bagumane ubumwe n'Imana. Nuko Adamu yari kubwira Eva ati Eva we nta kintu gishashuza kozana, rindira Imana yabigenye iraza kumugora kuko yamibagendera ku munsi. Mugabo kwemera agakurikira ibitekerezo by'umugore, kwemera agafata ingingo atisunze itegeko ry'Imana, byase nuko ari igiti kimenyesha ubwenge ikibi n'icyiza. Kandi igiti kimenyesha ikibi n'icyiza, ubundi cyiza ni iki, ikibi ni iki. Hari igihe umuntu kubera amahitamo icyahisemo wowe icyo uhisemo kubacu, icyo uhisemo gukora, icyo uhisemo kwambara nicyo kiba kikubereye cyiza muri uwo mwanya. Mbwa ntibisigura ko ari cyo cyiza mu muryango wawe, ntibisigura ko ari cyo cyiza kuri generation yawe. Icyo uhisemo uyu munsi icyo wahisemo kubacu
uko wahisemo kubivuga. N'abavuze ati ndabivuga hari mu rukundo. Aho ati mbe Bibiliya iravuga iki? Kugira mushobore gutahura iki giti kimenyesha ikibi n'iciza. Reka mbakarorera. Dufate nk'ubuntu umugabo n'umugore mwashwanye. Mwese shetani irabagendera kugendera avuga ati urazi ko atamakosa ufise? Wicecekereye bagusuzuguye. Yoca nimenyera. Umugore akagenda kuma ati namakosa afise. Nakoze ibyo nategereza gukora namubwira ko nategereza kumubwira. Umugabo nawe turazi yuko atamugabo sabe kigongo umugore. Ntiwihenda ubwo n'ububwa ngo n'ubuhimbiri na mugabo hatasaba kigongo umugore. Umugabo akijinyikiragirana ikazididika imitima yididika imitima yanyu. Iyo umwe aciye aza akavuga ati mbega hamwe yogira nk'impanuka, hamwe yogwara, hamwe yogira iki, byogenda gute? Iyo wakiriye uwo mwuka w'Imana ukavuga uti no, reka twire ko seri, reka ndamurondera agomba ngaye nangaya, ciza nuko haja kuba amahoro hamwe akabikini. Ubutsinze ubuyobowe n'umwuka w'Imana. Igiti rero kimenyesha ikibi n'iciza n'amahitamo y'umuntu. Ukihabwa message imbere yuko uyishira mu ngiro amahitamo yawe. Reka nongere mbasigure muri ubu buryo nshingiye ku buhanuzi. Ubuhanuzi bwa Isaya 38 baravuga ukugena umwami Hezekiya Imana imaze kumwongera imyaka 15 yitwaye nabi akiyunga n'abanyamahanga baje kuranga ibitangaza Imana yamukoreye agakira ikiguma agakira kanseri akongera imyaka 15 yo kubaho. Icyabaye ni giki? Izaje kumubwira. Numvirize ngene nabubwiye kamasomera amajambo. Numvirize igiti cyo hagati. Niyo mwavyumva mukabona ingene ingo zacu zasambutse. Ingene Edeni twayitakaje. Isaya 38. Aha. Umvirize ni Isaya 39. Ngo muri ico gihe Merodaki Baladani mwene Baladani umwami wa Babiloni arungikana intumwa Amaketi nishikanwa kwa Hezekiyasi kuko yari yumvise ko yagwaye hanyuma agatora mitende. Ibyo biheze Hezekiyasi maze yereka izo ntumwa ibyatunze mu nzu byose. Urumva kwirekura ifeza, inzahabu, ibimoga neza n'amavuta meza, inzu y'ibigwanisho byiwe n'ibyari mu bigega byiwe byose. Nta kimwe Hezekiyasi yasigaje ataberetse mu nzu yiwe no mu byo agaba byose. Umuhanuzi Isaya aja kuraba umwami Hezekiyasi amubwira ati bage abantu bavuze iki? Baje wawe bavuye he? Hezekiyasi avuga ati baje wanje bavuye mu gihugu cyakure bavuye i Babiloni. Isaya avuga ati none babonye iki mu nzu yawe? Hezekiyasi avuga ati babonye ibyari mu nzu yanje byose nta na kimwe naberetse mu byari mu bigega byanje. Hanyuma Isaya umvize umurongo wa 5. Hanyuma Isaya abwira Hezekiyasi ati umviriza ijambo ry'Umukama. Murumva ko ari cyo yumvise? Umvize ijambo ry'Umukama nyene ngabo. Hasigaye kuzimisi. Hagiye kuzimisi. Aho ibyo utunze mu nzu yawe byose nibyo basokuru bawe baziganije gushika ubu byose bizojanwe Babiloni ntihagire na kimwe gisigara. Uko niko Umukama avuze. Bazotwara bamwe mu bahungu bawe bazogukomokako abo uzoba waribarutse babagire abakevyi ku kirimba cy'umwami wa Babiloni. Hezekiyasi abwira Isaya ati mwumvirize rero kurya igiti kimenyesha ikibi n'iciza. Ijambo ry'Umukama wavuze ni ryiza. Aca avuga ati hazoba amahoro n'umutekano mu buzima bwanje. Ntaco bintwaye gusuzugura itegeko ry'Imana. Yabwirizwa guca cyabo gufata Isaya
niki nokora none ko ntari ndabizi ko abanyamahanga kijira kubera ibi bintu mugavuze ati birabasha nabazimenye ko bazitwa kinje catumye abanyiseye baje bongera kuja mu buryo bw'Ibabyloni imyaka 70 ari nyifata abagabo bagira bishingiye ku cyubahiro cyabo bigatuma imiryango tuvukamo ihora mu bunyage bigatuma amaraso tuvukamo ahora ko minduru ahora amagara kuko amavuta amaraso ni gisokuru cy'ubuzima bwacu. Iyo Bibiliya ivuga ngo amaraso ya murumuna wawe ariko arantakambira sikura amaraso aravuga kuko umubiri wa Abeli wari wasigaye ku isi ntiwigeze uhambwa. Abeli ntiyahambwe. Abeli yasangukiye ku bibero bya nyina. Kayini yaratemaguye izosi nka kujya amaraso arajojota makarumara we nyina agiye gutoragira nk'uko ntiyarazi ingene bahamba. Inyo ziraza zimusangukira ko mu bagore bababaye Eva yarababaye. Eva yarababaye. Hari amakosa mugira kubera ibyo mwumvise mugahitamwo nabi uburyo mukemura ibibazo byo mu rugo mugahitamwo nabi uburyo mutegekaniriza urugo rwanyu mugahitamwo nabi abo mwubakana ugasanga urugo rugize igisokuru cy'umuvumo kubera icyo wumvise n'uburyo wahisemwo nabi kurya igiti kimenyesha kurya ku giti kimenyesha ubwenge iciza n'ikibi kurya ku giti kimenyesha iciza n'ikibi. Mwibuka neza ko zimwe mu nshingano z'umugabo uko ari 8 abakunda kubigisha 6 ariko je nagize découverte sanga inshingano z'umugabo uri kuraraba neza muri Bibiliya ni 8. Sizandiko ndigisha ku uyu munsi nzogaruka tuzenoganze imwe mwo kwayo turaba ico Bibiliya ivuga. Ariko izo nshingano z'umugabo agombye kuzikora akoresheje ubwenge bwiwe atisunze itegeko ry'Imana. Abagabo benshi barakenyuka bakananirwa bavuga ngo abagabo baraheze bahereye ko tubona avuka imbuto zose bicwa n'iki ubwo nicyo gitegera kinini cicwa n'abagore. Amahitamwo mabi y'umugabo na mahitamwo adashingiye ku itegeko ry'Uwiteka kuko nta wundi muje nama w'umugabo kiretse Imana iri hejuru yiwe. Ubundi nta ugira umuje nama w'ibitekerezo biri hasi. None ngo nyoko wawe ni wari umuje nama wawe ngo mushika wawe ni wari umuje nama wawe ngo secrétaire wawe ni wari umuje nama wawe. Nta muntu yiyubashe agira umuje nama uwasunga ibitekerezo. Melkisedeki umuhesha w'umugisha nashobora kuba uwo usumbye ubutunzi. Tikikunda umujanama w'umugabo ni Imana yo mu ijuru kuko umugabo ni umutwe Imana no mutware. Iyo muvuga ngo umutware wanje burya muvuza Imana murabicurika kandi bwasa bifise igishetani gica kibihagarara avuga ati wari mu kavuyo ntazi cyapfutse. Bibiliya iravuga ku mugabo igaragaza ububasha bw'Imana igaragaza ubushobozi bw'Imana. Nkunda kuvuga ko impamvu isi iri mu ntambara ikintu cya mbere nyamukuru n'umugabo yavuye mu mwanya wiwe. Iyo abatwari tugifise abagabo bicara hamwe ngo bakemura ibibazo byo mu gihugu byo mu ntara byo mu ikomine byo muri zone byo ku mutumba byo ku gacimbi byo ku nama byo mu nzu mbabwije ukuri twaba turi muri Eden. Ariko abagabo barabicecetse abagabo barabitereranye abagabo barabiretse. Iyo mubona uyu munsi umugabo kera nta mugabo yubakwe kurya umugore yasumye atazi iyo yazikora n'umushahara wasanga bavanga umugore atavuga ngo ndi n'icyo mfishe umugabo ngo ndi n'icyo mfishe. Ariko uyu musida aranagaye ibyo watetse atazi uko wabirose kandi akanezerwa nuko abana atazi uko bambika atazi uko basomesha amashuri. Mwaravuye mu mwanya wanyu umugabo sura ucumu
Canco Hamisi niko yavutse. Mugabo nyamugabo arangwa n'ibikorwa kandi ibikorwa by'iterambere. Mugabo nyamugabo arangwa no gutanga imbabazi. Mugabo nyamugabo arangwa n'urukundo. Numara kuba utagira urukundo bisigura ko amaraso atari mu rukundo, kandi bisigura ko jenasi iva kure itagira urukundo. Turajaye turavaye. Mwibuka neza ko inshingano ya mbere y'umugabo Imana yayigize ugukunda no kubaha Imana. Kubera iki? Kubera ko Imana yayigize gukunda no kubaha Imana. Iyo Adamu yihangana gato akavuga ati mu masaha aza Imana yagira icyo bivuze ko ntiyabashibaguzwe kuri Eva, ariko yabahamagaye ubutsinzi. Mugaga uko Adamu yakiriye icyo Imana yamuhaye nk'umunezero akakigira nk'ikigirwamana ciwe, yatakaje ubwiza n'ubwizigirwa ahabwa n'Imana. Bashinga ntahe, Imana yarabatoye irabatoranya. Imana yarabatoye ibishushanya ko twe turi amashusho yanyu. Ntabwo turi bibumbano byanyu, muga turi amashusho yanyu. Gusa namwe kuko muri ishusho y'Imana natwe turi ishusho y'Imana. Ariko ako gaciro nako kanovera ni muri ko mura n'isi ntirikira byoroshye. Kandi arabwiye ko umuntu afise abasi batatu. Mwasi wa mbere ni Shetani, mwasi wa kabiri ni isi, mwasi wa gatatu ni wewe. Kandi wewe ni wewe ukomeye. Tosome Matayo 10:33. Ni wewe mwasi wa mbere akomeye w'ubuzima bwawe. Ni wewe mwasi wa mbere akomeye w'ubuzima bwawe. Kuko imiterere yawe, kamere yawe, imico yawe, imigenzo yawe irangiriza ubuzima bwawe. Gushika niyo bosenga uguma wumva ukimatanye na kimwe gusenga wabwiye ati cyavuye. Amugabo ariko arigisha aravuga ngo umugabo yitwa Gasupari, yavuze Gasupari. Akavuga ingene yagiriwe deliverance bikanga. Gasupari ngo bari baramuroze bamurogera ku nkoko. Bamurogeye ku nkoko bo babona abonye inkoko yiruka akarira nk'umwana. Nibamenya ko mu kumuroga bamugereranije bamwatutongere kwa majambo avuga ngo n'urutete. Havuga ngo n'umugabo bakavuga ngo n'urutete. Havuga ngo n'umugabo bakavuga ngo n'urutete. Nuwabo mwisi y'umwuka Gasupari ya rutete. Nuwa murazi kwinete n'inkoko nikibazo ngira ntinazihaga agatorero kayo iyo fuma ngira sinzi ngene bica bigenda. Umushishito w'inkoko menga witwa Gatore. Musi umwe baravuga ati ibintu ntibyokunda. Umugabo muzima kurizwa n'inkoko. Bavuga ati tumusengere. Bavuze ngo tumusengere. Barasenga. Nyamaswa zose zazanyagiye acha. Haje inkoko asubira kurira. Bavuga ati Gasupari vuga atura kutari inkoko urumuntu. Ndi inkoko sindi umuntu. Atura kuri Gasupari utari inkoko. Ndi Gasupari sindi inkoko. Atura kuri umugabo utari inkoko. Ndi umugabo sindi inkoko. Gato baravuga bati noneho bwaheze ko amaze kubyatura. Ubundi amaze kubyatura ari yasigaye kubyizera mu bikaba. Bongera kubona asuye kurira abonye inkoko baravuga ati wapi. Hari abantu rero ari abasi ubuzima bwawe gwera imitekerereze yawe kubera iki uko wiyumvira ukuvuga ushaka ko ibimaze gushinga imizi muri wowe aribyo bigira agaciro. Ushaka ko tugomba kuverifya, tugomba guhinyuza, nugomba kugaragaza ubwenge kandi Imana ariyo bwenge. Ntabwo ibintu byose dukwiye kuza tubyakira uko tugotomera ngo turariye ngo turaryamye ngo turanye. Mukwiye kwiga, mukwiye kwiga kubana n'Imana mu itegeko ryayo.
inshingano ya mbere y'umugabo ni gukunda no kubaha Imana, kuko Adamu yarakunze umugore we kandi byari ngombwa, byari gufata amagufa y'uko ari bavugiwe. Mugabo atakaza kubaha Imana no gukunda Imana ngo yibuke za nshingano yashingwa, Adamu arirukanwa muri Edeni. Bashinga ntaye, iyo mukunda abakenyezi banyu ntimukigere mwibagira ko Imana ariyo mutanga byose. Niyo mpamvu abagabo benshi barondeye ubutunzi badashaka kuzura n'Imana nyine ubutunzi, barondera amahoro badashaka kubana neza, kubana amahoro n'Imana nyine amahoro, bikarangira mutaranze mukenyutse amasoroke amaveshi. Agahinda kanicana n'ingoga umugabo. Gukunda no kubaha Imana niyo nshingano ya mbere ishobora gufasha umugabo kuzuza izindi nshingano zose. Inshingano ya kabiri, murumva ko gukunda no kubaha Imana, Adamu yarakunze, mugabo akunda umugore, arubaha yubaha umugore. Niyo mpamvu byayanganye. Bisigura ngo nawe wowe ubona ushoboye guhuza n'umugore ukihanganira ingeso 90, naba mwaratakaje inama n'ingingo, mwaratakaje itegeko ry'Uwiteka, ibintu byose mubikora kugira ngo umugabo anezereze umugore, umugore anezereze umugabo, mwirengagiza itegeko ry'Imana ko nabyo bibona. Niyo mugira ubutinganyi, iyo mukoresha umukozi mutari bumurihe mwabyumvikanye ko, iyo mutora amadeni mu isoko mutari buyariye mwabyumvikanye ko, ugira tuba tubona mwawukanye. Komba n'umugabo n'umugore basigaye bajya inama bakesikuroka abantu. Umugabo hatagera mu nshuti ziwe agatuma umugore, umugore hatagera mu nshuti ziwe agatuma umugabo. Mubizi neza ko mutazore aho kwicara ngo mube bamwebwe, muhamagara Imana yabahuje kabaremera urugo. Nuko gukunda no kubaha Imana. Kabiri, kuba umuyobozi mwiza mu rugo. Hari abagabo b'abayobozi mu kuresha, bakaba abayobozi y'ibintu bimeze neza. Mugabo ibintu bimaze kugira gasembwa, bimaze kugira akatameze neza, ubuyobozi bugatakara. Iyo umugabo yubahuka gukora ikintu kiremereye cy'urugo, akagikora atagaragaje urukundo afitiye Imana, ko ntushobora kumbwira ko ukunda Imana utabona udakunda umukobwa wayo, ubona ndi kuganira ku mugabo ejo nzoganira ku mugore, ubu uri kuronona ubuzima. Birasigura ngo no mu busore mw'abasore mwe tuzoganira ku gatatu, mukurasha banza wumve ko uwo muntu urabe ko ibimuri ko bishobora guhera, umubiri mwiza ukagenda kamuruherehere, ukuboko kukaheta, mu ndazero akagenda akabwira, igisusu kikagenda kigakoroka, kuko umubiri nta formiye. Nubona utaragera ku rwego rwo kwihanganira intege nke z'umuntu, uzoburagera kurongora, uzofite ubwanwa n'igitsina n'uburebure, kumbure n'amafaranga mugano uzoburagera kubasera. Nubona utaragera ku rwego uvuga uti Imana uwo mu mutima wo kugeza ndabe ku umukobwa uko nkunda gukora ibintu ariko abikunda, cya wumviriza uti mbega nawe arashaka kubikora gute, mbega no byihangana hamwe nusanga ari umuntu adahindurwa akaba ashaka kubikora uko, uca ubanza ureke, kuko ibyo uzoba ukwiye kwinjiramo nabyotsi. Kuba umuyobozi mwiza mu rugo. Ubundi kuyobora umuryango ni ngombwa uyoborane urukundo, ni ngombwa uyoborane ukuri, ni ngombwa uyoborane ubwitonzi. Iyo utagira ukurura umuntu w'umugabo, nukuvuga n'ibyo bapfume bareka kwambara ibisa mu gumugura nezego,
yasahira ameneka. Imenetse umugore acaragenda akatisha ya mishatsi. Umugabo yari yagiye kuyikoresha arabe ko bayimugurira acagura umubano w'umugore. Agurishije ya mishatsi amafaranga aciyaguramo acara yazana wa mugabo akoreshe yasayiwe byanze acagura yindi. Umugabo ashitse arambwira ati mugore wanje ya mishatsi yawuriye murumva ko ico kirino maraka gucutera ubibona. Arambwira ati nabonye nanezerejwe nuko nambaye ishandi jenyene kandi sinari kuyiguhi yanje nawe wari kucubabara. Ndayigurisha kuko izomera imana izomiyindi kugira ngo nawe twambara isaha zisa. Murumva ugo rukundo. Bose na wikunda uwundi yirondera mu wundi. Ugo niko rukundo Imana isaba umugabo n'umugore. Ugo niko rukundo. Adamu yarutakaje gute? Adamu yarutakaje mukumviriza Eva gusa, ariko nagaruke ngo amubwire ati buri imbere yuko wowe uza ari utundi tuntu tuhari. Urukundo imisi yose rutagira exchange, rutagira ikiganiro, rutagira kuvugana sigo. Abagabo uyu munsi ni bake bashobora guhobera abagore baba bakumva ko banezerewe. Abagabo uyu munsi ni bake bashobora guhobera abana baba bakumva ko bahimba. Abagabo uyu munsi ni bake bashobora kugira inshuti magara. Dutunze ingwa zitunuye kandi zirakundanye, umugabo ntibari inshuti magara. Adamu yaragaragaje muri Edeni ko atari inshuti magara na Eva, ahubwo ugiye kubiraba Eva ari inshuti magara n'inzoka. Niyo mpamvu barabwiye ati muri uwo mugore nzozana mu nzogo kumena umutwe nawo mukomera kugitsinzira. Abagore benshi bishwe nuko abagabo batari inshuti magara. Arumva yo muhanuze mubwira bwe somara kwibwira ngo wanda yawe. Arumva yo mwaturira iyo aba mwari muza agaciro k'abagore banyu mwo baturiye bakabaturira. Nta mupasiteri w'urugo yarakwiye gusoma umugabo serugo. Nda musaserodoti w'urugo ndagizo nshingano zibabwire asumba umugabo serugo. Mugabo mu mutima wa no mu bwenge bwo hari iki. Umugabo ugasanga ashobora guhobera umugore w'undi muntu akumva n'amarangamutima yiwe arasesetse. Mugabo umugore wiwe yipfuza umuntu yo muhobera. Niyo mpamvu yo bacika iziriko akabona umubwira turi mwiza, akabona umuhobera, akabona umuha bizu, byose birangara ejo ngo yaguciriye ko amatara n'amazi niwe wayiciriye. Gukunda umugore wawe. Iyi nshingano ya gatatu ku bagabo. Mwabahungu mukiri bato ndayibibwiriye. Nubona woresha umugore umva nimureshanye mu buryo bwiza, mureke kwica urukundo, mureke kurya amavasi, mureke kurya inkono kwarura inkono kuja buri inkono itarasha, mureke gutarura ibitoki bitarasha bice bigufira bice byirabura. Mwirabira akajeti Imana bagirira. Ta munezero kuri iyi suhari ungana nk'umugabo n'umugore bari inshuti magara. Mukurashanya nibyo bamwarayekenyeranira mugahana mukana. Mugabo uyu munsi no kumeza ni muhahuri. Kandi niho mwamye ibyamwa niho mwabwiriza kwereka indero nziza abana bakabona urukundo rwagati ya papa na mama bakanezerwa gituma abana bacu uyu munsi barabasambanye. Kaza umwana mu pasteur umusambanyi, umwana w'umukozi w'Imana umusambanyi, umwana wiki munsi kwari kubereka. Turaza ngaho tugatatabiza muri byo twigisha tudashobora kubishira mu ngiro. Tuzi kwicara n'abana bawe nuzi kwicarana n'umuryango wawe. Nuzi guhobera abana, nuzi guhobera umuryango wawe. Wagera kwishengera shema Yesu. Waga tugira Kristo, tugira Yesu Maria na Yosefu berande ngo ngwiki. Ugasanga umugabo muzima muri bisi azi guhicubahira umugore w'uwundi muntu, mugatazi guhicubahira mu buriri umugore wiwe. Nde kuvuga abagabo eje abagore bandindire gatoya. Nimwebwe mwagisibije ntaba president bagisibije, nimwebwe mwagisibije ntaba police bagisibije, nimwebwe mwagisibije n'abarimyi bagisibije uko cyasibiye mu isoko.
amazi amaze gutobekerera mu isoko yo bameza gute ngo nuko ageze mu ruzi nta soni mwende banyoko banyubize makaye gusoma batogeranye na nijeje ndavuga bapfukamye buke ayo nize yose irameshe nse mwumva n'ibintu mu buryo bwose Kiara yangaye ngaragaragaje ko muhani dadi yo shu samura shushizo nkoko nye itwankira Alice katamura shushu shu ugasanga mukiva kunugwa mukiva mu rugo rubanza mucururuka imodokane mugabo atangura kurambirwa kwera desorde ko umugore ntigeze aronka umwanya gutanga umwanya yiri ivuga umugore w'intwari mu migari 31 ngo byukijora akora kijora kugira kugabanganya ibikogwa none twaricaye ariko wamana ugira ubona ukarenza nimukundane mu b'inshuti magara impamvu muryana mugapfakana gatoyi mugacigura urubanza nabo bisanzwe byarananiranye wabo ugasanga umucamanza nawe abizi ko umugore ari burya karari bubafu abizi yuko mugabo umwuka w'Imana nakubwira ati burya nta rubanza yo gucira nawe ntago afise rukomeye atahubwo aheza kubikubwira cyo yiranye umugore wa umwuka w'Imana aganirire ndi mutari inshuti magara abigishwa b'Emawusi impamvu uruganda rutabananije ngo Kristo Yesu yari muri bo kandi kuko atamaca kubira atagwa ngo gwari hagati ya bari yo mbyari babiri bajya abantu kandi yari umugabo n'umugore bajya baragenda Kristo Yesu yinjira mu nzu abona ingene binjanye mu nzu araheza arabiyereka arabazimana baho mukati azimanganira muri baravuga ati genda nabaja gutanga inkuru nziza uwo niwe yabuze hagati ya Hananiya na Safira bavuga ati reka disi bajya ntiwomenya we ko wabyatuye ukabivuga ngo reka tuje reka tudusigaze ukuntu nikosha bapfiriye rimwe tugenda n'abagabo n'amagore ba Hananiya na Safira aba bantu nibangana Hananiya na Safira nibangana mugabo bari baratakaje itegeko ry'Uwiteka kandi nibari bafise ikiganiro gishingiye kuri iryo tegeko ry'Uwiteka aba nibo tugendana Hananiya na Safira ninde yabarereye vuga ngo basite imfubyi nimba natso nyene baranazisitse niyo mpamvu tugaragara nk'abakristo bikanka ko turamura abana b'abakristo tugaragara nk'abakomeye tugishigisha abana bacu amashuri akomeye mugabika nkako dutunga abakomeye ko turonga abakomeye gasanga abana bubakene kurya ibyo twabiriye ko yumva byicaramo nuka mungire business yokora rondera kumugore wawe ab'inshuti magara yawe je umugabo atari b'inshuti magara yawe yogomba kagirana bega yeme kwera mu byara nyene ntabyonze aho reka ndabyicecekere ko n'Imana yabiretse sinkababare cyane ngo ndenze urugero kandi ndo mukorezi patira cececeke byara yangaye abantu bakabona muvuse kandi bikamera ko mugira amakuru radio bikamera ko umugore yambara igitenge umugabo kambara ishati yacu mugari mutari inshuti magara umugabo afise stock izo mutera strong afite stock mu bwongo izo mutera strong kugira azobwira umugore akagira akabanza kiga gaformira akagira aho rero nuko tugize amahirwe karonga nako kaje umugore ugasanga bici ibintu hamwe yosinzi yacawe bakamutera anesthesia bakaje bafata kano kagarezi kiyongwa bivuge ibara ryogorugogora rusambutse mugabo rero nagiye mbona nabyo bigoye arigiye n'umugabo ubwira byose ugatubera n'ibikomere by'office yishimana ni du transforme kwe abwira ngo burya rurinda burya sinzi kuri kurandika kundane hari imanza umugabo n'umugore nibo babwirizwa gutorera umuti ibibazo bagendana mu marangamutima yabo kurya mwabirana mukagaragurana no mu marangamutima yanyu mugabo Yeremiya 10 bavuga ngo umutima w'umuntu uteye ubwoba uramayeri ufise amayeri menshi nanumwe ashoye ko controller kiretse Imana gusa ariko je ndiko ndaraba ibi by'isekana akakanu ko ndakababwira burya indawo yibazo wayirayeko je ndiko ndanasanze imbere abagabo n'abagore hafi nka mwese muri bicucu mushaka kumbira ngo none mereye ko batware bo hejuru ngizene
nuwo byagiye hejuru nabitse. Reka mbibirike ikintu mukome muracumve mureke kudadika umutima. Ubundi yisi ni indaro. Ibyo bamwezi bamwambutsa bari bafise, ibyo bagwa gasore bari bafise, ibyo bandarushatse, ibyo babandere po, ibyo bige bihangange muzi. Ibyo ba Saddam Hussein, abapagani n'abakristo bose ibyo bari bafise. Nindake byetwere ko muzi. Egura za mango ntare house ngo kineki. Nindake byetire. Ibi bintu byo ngaha ku isi nakamanye ku mutsima. Muravuga ngo bazongo bana ntibazosigara bapanze. Ninde babwiye ko kuba ku muswa ari muweza gaca? Umuri ko mugira ubugorye mugira uburyarya, bikanka ko muhuza n'umukenyezi wawe, bikanka ko ukunda abawe, bikanka ko bitwararika. Ngo nibindi bintu nguri kurubaka nguri kuragira ni hari abantu benshi mwagize amaranga mutima yanyu yigunze, hageze ko abagabo mwubaka inzu muraryajyanye urugo, umugore abahashonje abana baba bashonje, birangira yanzu muyinjiyemo muca muryana kuko binjiranye inzara binjirana n'amagara make binjirana n'ubugwayi, nawe usigara ukomeye kuko warira kuri tere warira kwishani. Nigaza kugira etete ndavuga nimbwira igituma umugabo n'umugore bagipanze bagikenye wa mana bakundana bakagira utwo bahurije ko nabo bafite utundi tunyanga bafukafuka. Mugabo amara kubaka ngo baje wabo imyaka 2-3 ngo byase ngo byayangaye. Isanga n'ubugunge bw'umugabo. Ushaka kuvuga ngo nabugunge bw'umugore ushaka kuba mugandiko ndigisha umugabo. Amwe ni munyinjiri. Ejo muzonega amatwi muzonyumvirize ko mukenyezi nawe. Sanga n'ubugunga bwiwe wari korodona umubiri wose bavuga ati ku kwezi rero umwaka mwimenye. Kugira utari urufaranga no gwibati, urufaranga no gumusenyi, urufaranga no gumuhede. Kumba umwana utagaburiye neza, umugore afite uruhuha. Ubuzima bwiwe buranka bukangirika. Gaca kabiri ngo no musaza nakimbere. Mwatakaje urukundo. Kandi urukundo nimba rumukandi ufundikanye ubweranda, wowe uniroreze gwaca ngamba ubaza kuriye mugenza unyabweranda uzokura. Ishkwita. Iga kuba inshuti magara na mugenza. Iga kuba inshuti magara na mugenza. Iga kuba inshuti magara na mugenza wawe. Nigo rukundo. Beshi mugaragara nk'abakundanye mudakundana. Kizokubwira ko ukundanye n'umutware wawe. Kizokubwira ko ukundanye n'umugore wawe. Ntuzuba uko kuba uko kaja kugura parcela nyoko wawe na muramakaza bari babizi muri ibigoryi. Mushikawe. Iyarongo ni watwara amaranga mutima yiwe. Bibiliya ni mwabonye ingene inasenga hano yabishe bose akabakura ati nanjye nakiyobo. Ati musaza wanje yapfuye ntagisikaye. Ubizi neza ko ubuzima budasezerana. Mbese witeguriye kuzobibwira umugore gute naho woramba basihoho ni kuri kurategekanya ngo azopfa imbere yawe ku buryo wo munyagaza ubutunzi bw'umuryango ntanabuje ko ntanabumenye. Ni kuri kurategura kiretse ubugugu gusugendana. Kwa abagore benshi basigara barabatamba ku mugimba bimubwira abone kuri umukozi w'umuhanga. Yuvuga ngo yo birgazo ryutabimuha shira kwigufuri y'ukuri. Namba ari parcelle vuguti ntigurishwa nono iyo gurisha udasinya. Nibibaho byo muri ko murakora. Umwana umugore ndazi y'ubutunzi bwawe ngo hazi nyoko wawe. Ndimana no canica nyoko wawe. Kabanza kavanga kugira impfubyi kandi umukunda. Kona nyoko we nabafise umutima. Bwari gihe aba yaremera bakavuga ati nubundi arayabanye bwahinga. Mugana wico gihe cyabwira umukazana. Abagore bubu nabo bakeneye keya yatagiye kwirondera mu bihabara ayirondera mu bahungu biwe gushika umenga umukazana ni wakwiye kugirane. Bari revolt uwa bakazana nanico mwanzi. Ko mwiyungonganye. Kunda umugore wawe. Kunda umugore wawe.
gira urukundo rw'umugore wawe, mwiyumvire ko nubona gutelefona kesha kurondera kesha umenye ko ari umutima wa mwankiye kuko ari umuvumo mubwira ngo kwipfuza kwawe kuzohazwa n'umugabo wawe. Samayeri nawe gira amayeri agaza kugaragaza ukubwira ko umugore wa mukunda, mugira kari ku mutima ngo bimwe mu by'amazinimba Isahake samuragwa wa Aburahimu, ngo isezerano wa Aburahimu ngo n'urukundo yarakundanye na Rebeka, barugaragaza mu kwicarana bakaganira bagatorana inda n'imbaraga. Ariko uyu munsi rero gatoyi hari n'indi nama myidufise, jewe narumiwe ndumigwa umugabo n'umugore bagatora imoto bakitora tivisi cyangwa akaduga kabo cyangwa bagatora bishi ngo barasohotse, abana bagatera kuri barasware ngo genda hariya, abandi bakubitwa ngo bakuze bakaja kuri filime ngo bariya, abandi bakuze bafite telefone, ugasanga namwe mwarenze urugo rw'iwanyu mugana mu kabari, umwe afise iPad uwundi afise Android uwundi afise iki, nta numwe ari kumwe n'uwundi, imuhira byanse no mu kabari biranse, niyo mwasohokeye biranse, ugasanga umwe wese nta n'ikintu na kimwe mugaza mugane mwese gane n'ibyiwe, musigara muturumbuwe w'inyama zo mu kabari gusa niki. Reka babahise umubyemera. Kiranira urukundo kandi batware cordona gutusha gusohokana umugore wawe ntari mu masaha y'akazi, akaza korura kaza amategeko yakura yazi, nimba kubyukuri yari kwizamu ryo kwa mwana ndege nari korere kwa muganga, nimba avuga ati baraja ku mutelefone iti okay nashe telefone kuri tabe, ariko ganira urukundo rw'igipapiyo jewe wapi njya murubatse kamurarusha. Urazi kumva wakumvirizwa n'undi mugabo kandi umugabo nawe yumviriza abandi, wagirwa inama n'undi mugabo kandi umugabo nawe agira inama abandi, none ubwo bunyanganyanga ubwo bunyoma mutobukeza. Inshingano ya kane ni kurera abana neza, aragabo mutazi ko murabaretse. N'umugabo Imana yategetse kurera abana neza no kubamenyereza imico myiza, niyo mpamvu umwana atorana ubwoko cyangwa agatorana kwa se adatorana kwa nyina. Umwana atorana kwa nyina ni butoyi iyo ari hasa byonye, si umuhungu si umukobwa bose ni kwazo. Papa niwe yabwiriza kumenya indero y'umwana, igitinyo amwahita tuvuga ngo karasha sore soridance. Kindi genda araba ingene ubundi je namye nunze abantu benshi, ndaraba ingene ari genda hari bose usanga umwe yavugije radio ubundi yavugije televiziyo, ibi by'amandroid n'ibyari bwagire twavuza televiziyo ni radio, ugasanga umwe wose ari kagira ngo nta utorikaye nta ugirane, ugasanga nyine mugabo bapfa kumva imodoka. Ukuvuga yasobotse iminsi yose yadutora amakosa, yasobotse iminsi yose yadutora amakosa, araho yasanga twicaye hasi twese tiko turasangira, kuko jewe ndi mu bana nari nonze omenga ndi umwana watandukana irabuja umuntu n'umukozi n'umwana. Nasanzwe mfise isura y'abana ngaca ngira nta kugara mvise muri jewe ngo ngira iki, ngaca ngira kabimwe bimwe tuze tubiceceka. Hamwe kumigwa mwabara wiwe bazaranye muhira rya mbere avuga ati gasine namenye ko ari we mugore wawe, bazananye muhira naje namuzambwiye ati je kukwereka umudama ora twakira ngo gasine namenye ko ari we mugore wawe. Sanze twicaye turiko turahanyura ubugari bw'ibikoresho n'abana twese duheje gukoropa twese cyatwicara hasi kugira inzigumisa neza, twatwicara mu kabaraza gashira igikona inzigumisa neza. Mani zitumara umuruho tugenda erega sinanzi ko wari we mugore wawe. Ubundi musi duhuye nambaye ibitenge ngo wa mugore wawe arasesuka. Kurera abana
kubana neza abana bawe indero na papa nukuvuga iyo papa je abana barabimenya bagatora ikaye bakagira kandi nabyibuka nanjye ababwiye banje ntibize mugabo data tarije sinatora ikaye ngo nige mugabo hari kugira nce amanota gusa kandi atanabinegeka wazobana ntoya gatebe gushikaho rimwe nigasiziye mbajije tubona uzobitora uzotora kwa nkora ndamwishyura ngo ntabuye mfite mu mugongo nzobitora nukuvuga ababyeyi iyo abamwamenyerwa abantu babagabo bakavuga bati papa ndazi ko umunsi azoantera surprise ibyo babyiza kandi no kutamenyerwa ni byiza rimwe mu kazi n'indi mu kazi n'indi mu ariko kumenyerwa nshatse kubabwira igituma ari cyo mpagatse ko niyi menyutsi umwana arategeza kumenya ko ndamukarira atize kandi hari aho uzokora umwana bikemera mugabo amatokora ngo byemere kuki kumwe na cyagise kumwe na ya maberebere kumwe na bya bibero kumwe na kwa kumwihweza cometse akano mu kanwa ari karamwonza mama ariho ugwego atabona ko umwana ngo amuhimpanuro y'abakozi niyo mpamvu education imana yayishinze abagabo kandi si y'abahungu si ni y'abakobwa ni education ni indero kubera kwa kuntu mama yirigwana n'abakozi umukozi harahatagira ngo amwubahe umuntu uzutunege umuntu uziki amuzi yarushe yawereye aryamye mu ntebe agizene muga papa iyaje ibintu byose bimeze neza itegeka tanzeremego ariko iyo ndero mwarayinubye mwaratereranye niyo mpamvu education yabanirikira tunanitse nababwiye ko intambara dufise kuri iyi si iriki ikomoka mu gutakaza inshingano kw'abagabo inshingano ya gatanu ni gukora no kurondera imibereho y'umuryango ngaha Bibiliya iratubwira ko umugabo akwiye gukoresha uburyo bwiwe ubushobozi bwiwe kandi akabukoresha neza kugira ngo ashobore kuronka ibyunganira imibereho y'abimana yamuragije ikire cyo gukora no kurondera reka manze ngiceceke gato nabwiye ko nzokigarukako ariko mwabagabo mutazi uko abana banyubika si Mariya ari usanga umugore ari we ngize amafaranga menshi mugabo umugabo w'ubwenge niyemera ko amafaranga y'umugore akora umugabo ngo je ngo narisha amazi ngo ndarinze ngo ndarira fagitire y'iki ngo bikiniki aravuga ati sawa byamara kugenda nayo umugabo ku kwezi yogana naye asigaye madamu zana asigaye madamu akira so nawe uwo mubwira umugore wati ngaye amafaranga ninjiza torujere ndagamba bwije kuri ko atarahomba mu kwinjira kandi yoguha yugendana yoguha yusoroze abagore n'abana beza mugabo mwaretse ko bagira abagestionnaire banyu imana yababaye abagore beza mo si bose ndazi ko nkubari uca avuga cacaki werewere canje inshingano ya gatandatu y'umugabo ni kuba inahemuka na mugabo yiyubashe ashobora konona izina ryiwe ashobora kuvangatiranya gucanganikisha amaraso yiwe na mugabo yiyubashe yiruka inyuma y'igitsina na mugabo yiyubashe yiruka inyuma y'icupa na mugabo yiyubashe yiruka inyuma y'urusaku ibinyoma akaboregwe ubusambanyi uguhunga inshingano z'urugo biriko birabavugwa ko gose uguhungira mu bagenzi babi biriko birabavugwa ko gose inshingano y'indwi ni kuba akarorero keza mu majambo no mu bikorwa kwerekana ubuzima bw'umuntu yubaha Imana nibyo bikwiye ku muntu w'umugabo nawe utosenga basi ariko imico myiza ingeso nziza kugira ngo bazogutorane ibyozuye bigaragaza uzobukotse inshingano y'umunani ni gusenga no gufasha abandi ugasengera umuryango kandi ugafasha bari mu ngorane uyu munsi abagore
iyo haje umuntu asaba umusada ku rugo ntibamenya byose, burya murazi ko byagenewe abagabo. Ubundi Bibiliya iravuga ngo umugabo yubaha Imana arangwa n'urukundo, ukwicisha bugufi, ukuri n'ubudahemuka. Urukundo, ukwicisha bugufi, ukuri n'ubudahemuka. Urukundo, ukwicisha bugufi, ukuri n'ubudahemuka. Urukundo, ukwicisha bugufi, ukuri n'ubudahemuka. Mushaka kuvuga ngo umugabo yarangwa no kwicisha bugufi gute kandi basanga abagore babubahe? Icyo ushaka umugenza waguha kimuhe nawe. Izi nshingano 8 ryo tuzoganira kuza abagore. Izi nshingano 8 ni umutego w'Imana kugira ngo iguhe umugisha. Numara kwisuzuma ukagwanirira kuzuza izi nshingano 8, urugo rwawe ruzohinduka iyogi bwibwiza n'ibyishimo, kandi urugo rwawe ruzohinduka icyitegererezo ku buryo Imana izoguhamwa abahungu n'abakobwa beza, Imana yirata akaba ari we mutware wese mu myaka iri imbere. Niyo mpamvu wabyaye ntapfa. Inshingano z'umugabo, urugo mu mugambi w'Imana. Murumva neza ko kugira ngo hashobore kuba igwirirana ry'abantu ku isi abanje kubaho umuntu, kandi uwo muntu Imana ntiyari ifise susi z'uko agwira, yaramuhaye n'izindi nshingano zose, ahubwo kugwira byaje inyuma yo kuja inyuma muri Edeni. Bisigura ko no kutarondoka uri umugabo, kutanezerwa uri umugabo, kudahiga uri umugabo, birasaba ngo wegere Imana mu itegeko ryayo yeze kuzanira ikintu gishasha ubone kunezerwa. Abagabo, alo, mukomere cyane. Kristo Yesu ni muzima kandi agira neza byose. Niko Mariko 7:37 byavuga. Turakeneye abagabo b'intwari buzuza inshingano isi igahindura ishusho, kandi turabakeneye bahere mu Burundi kuko nicyo gihugu cy'amata n'ubuki, nicyo gihugu isezerano ry'umunyu w'isi n'umuco w'isi. Bomi uko bari babiri, umugabo n'umugore wiwe bari gusa, ariko nta soni byabatera. Arige mvuga ngo muryana kubera ubukene, ariko si cyo nibaza. Muryana kubera ingeso z'abagenzi banyu, siko mbyibaza. Umwasi wa mbere ntabwo ari mugenzi wawe, nishi. Isi yo tuvuga isi n'abayigize, ni Shetani icayi cyanze gica, ariko ukomeye gusumba abandi ni wewe. Bashinga nahe kw'Imana ariyo baremye bishushanije ko kandi basavolante kubw'ubugombe bwayo. Mwibuke neza ko mwene Sirake 35:16 yaravuze ngo ukorera umukama ngo amushimishe nawe arashimwa, igisabisho ciwe kirashika mu bicu. Imana kuyikorera ngo yishimishe ni kunezereza abo yaremye, abo yakoragije. Ese umukama yongirira neza ukikubitagaje, iga gusenga n'abana bawe. Mukaje mwirigarangwa na mugabo ata amasaha y'inkoko, we nturi inkoko, nta mpamvu yuko amasaha yawe yagereranya n'ay'inkoko. Imana itunezereze twese, Imana iturinde kubabara. Imana iduhe umugisha twese, Imana iduhe umunezero twese. Bibiliya iravuga ngo bane murazigama inyigisho y'Umuremyi, muyibungabunge. Kandi mu gihe mutaremera kwakira inyigisho, mwamere kwakira uguca bugufi, nta tunga muba mufise.
mwamufise ibihera. Ndasabye Imana mushobora byose ntihagire n'umwe yigumizamo igituntu cyangwa kibabaje, ariko turonderanira amahoro twese. Abagabo muhagararira inshingano zanyu, ibyiza byose bihagaze kuri mwebwe kandi bikomoka kuri mwebwe. Niyo Imana yabiroresheje ku mugore, Imana ibifise ubwenge icisha ku mugabo kugira ngo mwe n'umugore wawe mubibane mw'amahoro. Imana iduhe umugisha, Imana iduhe umunezero, Imana iturinde kubabara, Imana itwagure twagukirwe. Mwarahezagiwe, gira umugisha, muri abana b'Imana. Amen.